nakubwiye sinkeneye nakubujije umva ndashimwa byose nikuri nari nakubwiye ujya mu dogiteri nari ndamwizeye wewe ibi byose ndabigukesha c'est ça merve kabisa ujya mu dogiteri niyo mpamvu ndakuba ariko rero nafise ikibazo nkinzi ukuri nasanze muri stock myanze nk'ubabaye ufise agahinda mbarira umuvyumviro byinshi najiona tajiri siyo sili nikiwa nawe baby Inyungu kushoto kulia shushe nipandishe nyonga Joan ntugire ubwoba nzosubira inyuma ndabivuganya papa wawe ndazi bizogenda neza Inyungu yogusenga 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 nama nababwiye siko nama nakubariye wasubiye jewe n'ingazi wanje narakubugiye nakubwiye sinkeneye nakubujije umva ngera kwamburi kuraginga gahazinje nakubariye hajya mu nzu ntutumbere aha mu nzu wanje ntiwinjire duga ku musozi hamwe wamuje mu masengesho aba uje kurara bakugaburire bakwambike mu rugo iwanje narakubwiye niba utagomba kunyumva sinzi nico ngiye kugutekeza kwanza yes okay
gushirako miliyoni 10 kuri konti mushirireko. Lame. Yes brother. Imisi myinshi kwi. Si myinshi cyane ariko. Brother ni myinshi kwi. Yeah. Ndabona ibintu kweli bimeze neza. Wonderful. But me harakatagenda neza kweli. Nkakaki brother. Una yasoko nayo narose gito. Yeah. Ash, imodoka zanje zose zari Tanzania. Bazifatiyeyo. Urabona ivyo bintu rero? Nkora nk'imiliyardi 3. Zoba zitereye. Franka ni meshi. Ngo ziri bloqué zicaye. Dame. Atoye moto. Wifata ry'amahera yose. Yes. Ashize muri zijya mpunzo kora mu Uganda. Yagishiye isoko y'igitoro. Ona ofise ni zina ntiriraja hejuru rimenyekana. Gira nawe ntabana n'abakoki hasa benshi boronka. Kubera ikintu bakuza ujya ahantu katumureke mu kandi bijya bintu bro bingoma. Ushikaho jewe hangeze nivyo ngeze kukisha rero nkuko bivuze ndabikora kuko ivyo mfise byose niwe ndabigukesha tabii telefone Hello? Yes. Okay. Nafata umuzigo wose yaheje gutunganya umushiririzo miliyoni 10 nta kibazo. Umuzigo uri tayari ejo mu gitondo ndibaza ngirizo buri hafi ku mupaka. Okay. Ntukorerere. Sawa. Okay. Bro ibintu bimeze neza kabisa. Ndashima byose Nari nakubwiye ujya mu docteur nari ndamwizeye. Wewe ibi byose ndabigukesha. C'est ça mère kabisa. Ujya mu docteur. Niyo mpamvu ndakuba. Ariko rero nafise ikibazo. My sister. Bimaze ko kila masharti yote nilipewa. Ni moja tu. Kibazo kimwe ni mudamu waje. Ndamo. Byose bimeze neza ariko mudamu ya. Anyway, Agora ndaje no kompanta. kila sharti ndabikoze neza. Ngabo ikibazo cy'umudamu cyambere. Mugabo. Kaka, karibu kwanza. Thank you my sister. Thank you. Bro. Fais attention. Bijya bintu utaravye neza. No guhitana byo guhitana. Noneho ntitwavugana menshi. Okay. Anyway, by the way, tuzorondera undi mwanya tuvugana. Turashaka. Sasa, sorry, sinabibutsa kuba introduce. That is my sister, Joy. Oh, really, bro? Yes. Joy Yes. is my brother, Van. Brother, ndamukunda cyane. For life. Oh. Wow. Thanks. Se ni mukuru wanje niyo tunyishika byose byose. That is Your good. brother niko gusa turavye munga turi mu rungano n'umugabo iyo ni mukuru wanje yarahuriye muri byose. Ndumva ari sawa cyane. Okay, Van. Nakoma mashini simbira ku office. Kamaze ingendo. That's good. Umwanya uri kurande gapuramo. Joe? Oui. Bye. Bye. See you. Yes.
uyu mugore nyine uvuga mwiza uri ikibazo cyanjye. Ikibazo kimwe ni umudamu waje. Gute? Umudamu wawe? Byose bimeze neza ariko umudamu ya ikibazo gusa. mbese ufite ikihe kibazo? Umeze neza. Nkinze ukuri nasanze muri stock meze nk'ubabaye ufite agahinda mbarira umubyumviro byinshi mbarira Aya, ndakwinginze ndamahoro umva ndamahoro mbese ndakwinginze meze neza nakazo mfite suke umutwe wa mirangi oya si umutwe wonyine umutwe niwo utuma wiyumvira bigenze hariya hose. Nyonga, nyonga, hebu nyonga sana, onyesha kwamba wewe ndo kimwana, unanitesa sana, lukote yote unaichanganya, nipe burudani, mapenzi yako yananipa amani, najiona tajiri, siyo siri nikiwa nawe baby. Nyonga, kushoto, kulia, shusha nipandishe, nyonga, mtamtam, wewe ndo my down. Say what is walisema eti kama unanyonga nyegera ubikore mbibone 1 2 3 nyonga 4 5 6 nyonga kwa kiuno nyonga mpaka chini. wakuze cyane ndagura kuri umwana muto cyane nkaza nawe guterura kujurira kopi no mu gitanda warabihetse Ego. Sinukira kukubiba. hama ku ishuri bigenda gute bigenda neza ndibatse nagwizeye cyane papa arambwiye kuri umwana ciye ubwenge mbe wabaye wakangahe gajo Akabi. tas kindi gihe uzogire effort ukore gose kugira uzoba wa mbere dushinda guha telefone nakwemerera urayibuka so gusa umengo wacara umwana nzoguha no wagira no wacha superior so mbe Joan abandi bagiye he Papa yagiye ku kazi kiwe. Nawe sinzi yari. Byiwe biragoye. goye gute hari ikibazo gihari Bagomba bashwana na papa. wumva biva kuki ikibazo kirihe Ngira kwanza kumwe bisuguti bibi. ibisuguti byonyine cyenda guhashukwa mbwirira gusa Amutuka kubareka gusenga. Sinzi ibindi. ibyo gusa nta bindi uwo uzi wowe bapfa Ndamaze kumva neza rero bashwana cyane ngira mu cyumba. ndumva nyata biragowe Joan ntugire ubwoba nzosubira inyuma ndabivuganya papa wawe ndazi bizogenda neza Inyungu yo gusenga, 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 inyungu yo gusenga.
gusenga inyungu yo gusenga. Mwami Yesu Mana ishoboye byose ndagushimiye mwami ko wambaye kino kibanza cyo gusengeramo. Warakoze Mana, wavuze ngo uba hose ku isi yose kandi namenye ko atahandi ikibanza cyose wamagara nk'umwana kwitaba. Urakoze mwami, hano ndahamaze iminsi 3 ndiko ndaguhamagara, ndakwereka umutwaro wananiranye mu rugo rwanje, ndakwereka mwami umugabo mu izina rya Yesu Kristo afise ikibazo cyo kumuza gusenga, ndakwinginze umuhindure mu izina ry'ubushobozi. Mwami ndakugomba ko hari ibyahinduka mwami mu rugo rwanje, urugo niwe warumaye. Yesu ndakwinginze n'uwoze isoni unabaye kubw'imbabazi zawe, ubwiza bwawe bwongere kuza mu ino nzu mwami uzokoze muri tazi byose byinshi bitagira ikimazi mu izina rya Yesu Kristo. Mama niwe buhungiro bwacu, niwe mbanza amaso papa, niwe Mana dufise ibyiringiro byacu biri kuri wewe, naho ninobwira ibyanje mwami. Ndafukamye ndaguhamagara Mana, ndakwinginze unabaye mu izina rya Yesu Kristo. Iki kibanza wamereyemo ndakihamagariyeho, hindura amateka mwami, uko gahinda afise ka buri munsi ndagomba ubindurira ibihe, ndagomba kubona hari ikintu kizimufasha koze. Yesu uzobukoze, ndakwinginze mwami unabaye mbere yawe niho mbonera amahoro, ivyari imisozi bihinduka amataba. Mwami ndakwinginze nanje mpindurira ibihe, aya masaha mpindurira ibihe, iyi minota mpindurira ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Wa Mana we ndaguhamagaye, wa Mana we ndaguhamagaye hano, wongere kuzubane nanje. Tabaye mu izina rya Yesu Kristo, uri mu izina rya Yesu Kristo, amen.